Muy buenos días mwaramutse a todos los ministros, abakozi b'Imana hermanos y mwese bene hermanas, data n'abashiki y bacu también muy ndetse especialmente el cane misionero Miguel cane Bermúdez missionnaire Marín, Miguel Bermúdez Marín hoy uyu jueves munsi kuwa 20 de kane tariki octubre de este 20 año z'ukwicumi muno mwaka wa 2022. 2022 Es realmente una bendición, mu un by'ukuri privilegio n'umugisha hamwe que el n'ihigwe Señor umwami nos haya colocado en este tiempo kuba yaratwemereye tan y kubaho tan muri kino glorioso, igihe el c'ubwiza kandi tiempo c'ubwiza en donde cane Dios nos dará igihe aho ese Imana cuerpo eterno y izoduha uno mubiri glorificado uhoraho que uhawe tanto estamos ubwiza anhelando. uwo twamye Le damos twifuza gracias a cane Él por la vida, por la turamushimira salud. kubw'amagara Le meza damos ubuzima gracias a Él bwiza que nos turamushimira haya enviado a su kuba ángel mensajero, yaturungikiye marayika we William ntumwa Soto William Santiago. Soto Santiago La venida del Hijo del ukuza Hombre, k'umwana la w'umuntu venida del Hijo del Hombre con ukuza sus k'umwana ángeles, w'umuntu azananye en n'abamarayika donde biwe Dios aho nos trajo Imana allí yatuzaniye el ngaho nombre, porque el izina nombre kuko está izina riri en muri su ángel. marayika wayo Y kandi le damos gracias a Dios turashimira que Imana nos ha provisto este ko lugar, yaturonkeye iki el kibanza cual arico hace 3 años haciye imyaka itatu lo dedicamos tuceguriye y Imana hemos estado en estas kandi actividades twamye turi estado muri ibi llevando a bikorane ivyamye y bibera vemos ngaha como Dios kandi nos ha turabona bendecido grandemente ingene por Imana medio yaduhezagiye de cane su palabra. biciye mu Le ijambo agradecemos ryayo a todos los hermanos turashimira bene que data bose hasta el día de hoy han kugeza uyu estado munsi bamye cooperando bashigikira para que este baduterera lugar kugira ngo kino sea kibanza una realidad gihinduke y lo que ukuri continuarán haciendo ndetse para que n'ibyo bazobandanya llegue gukora kugira ngo al total gishike cumplimiento en ku cuanto a las gushitswa mu cosas mwuzuro ku que se bijanye están terminando n'ibintu biriko y así biraherahezwa nuko bityo pronto vuba tener esa gran visita de twakire la ba sexta bashitsi dimensión en badasanzwe medio bo mu nuestro, buringanire bwa tener la gatandatu hagati muri visita de twebwe nuestro hermano y twakire amigo William ukugendererwa Soto na Santiago mwene y data todos inshuti los del William So paraíso, Santiago ndetse n'abo muri paradizo bose y le agradecemos a él kandi turamushimira que hoy estamos cumpliendo 3 ko uyu años munsi de ariko kwiza tener imyaka itatu este lugar afise para el iki Señor, kibanza para que él siga kubw'umwami kugira manifestándose ngo abandanye como lo ha yigaragaza estado haciendo nk'uko yamye en abikora estos 3 años muri ino que myaka hemos itatu estado aquí iyo reunidos, twamye y así dukoraniye siga él ngaha mostrándonos bityo por su abandanye palabra kutwereka mu todo el ijambo programa ryiwe divino umugambi y w'Imana toda esa wose enseñanza que nos ndetse está siendo n'izi dada, nyigisho zose la turiko cual turahabwa a cada uno de arizo nosotros nos umwe está wese muri dando esa twebwe fe de turiko rapto. turahabwa uku kwizera ko kunyakugwa Y kandi le damos gracias a Dios turashimira por el Imana cumplimiento kubwo de su gushitswa segunda kubwo venida. gushitsa ukuza kwayo kwa La kabiri segunda venida del Señor ukuza kwa kabiri k'umwami es ni el misterio más grande ibanga rikomeye que cane la raza humana ikiremwa muntu tiene en este tiempo, gifise como fue el muri kino misterio gihe grande nk'uko en su ryabaye ibanga primera rikomeye venida. cane mu kuza En su kwiwe kwa primera mbere venida lo mu pasaron kuza por kwiwe kwa alto mbere ryabaciye el hejuru pueblo hebreo, ubwoko y en su bw'abaheburayo segunda venida mu lo kuza kwa pasará kabiri por naho alto rizobaca hejuru también los gentiles, abanyamahanga pero habrá nabo un grupo ariko hazoba de umugwi escogidos de Dios w'abatoranijwe que n'Imana verá bazobona su venida ukuza conforme a kwiwe como fue nk'uko precursado vyateguriwe por el inzira precursor de la segunda n'integuza venida yo de kuza kwa Cristo, el kabiri kwa reverendo Kristo William Marion Revera Branham. William Marion Branham Y él kandi we precursó la venida del Hijo yategurije del Hombre ukuza k'umwana con sus w'umuntu ángeles. azananye n'abamarayika Como él nos biwe decía en un nk'uko mensaje, yabitubwiye mu nuestro butumwa hermano bumwe muri William, él data no podía William precursar we solamente la ntiyashobora venida del Hijo guteguriza del gusa Hombre, ukuza tenía k'umwana que precursar w'umuntu la venida yategerezwa del Hijo del guteguriza Hombre ukuza con k'umwana sus w'umuntu ángeles. hamwe n'abamarayika Y fíjense biwe que kandi mwiyumvire en el mensaje, el mu misterio butumwa de la bwitwa ngo venida del Hijo ibanga del ryo kuza Hombre k'umwana w'umuntu con sus ángeles azananye en el n'abamarayika biwe occidente, predicado el 30 iburengerazuba de bwavuze noviembre itariki de 30 z'ukwicumi na rimwe 1997 mu gihumbi en icenda mirongo icenda Boavista, n'indwi muri Roraima, Boavista Brasil. Roraima Brazil Dice, yaravuze este es de la serie de mensajes de misterio, ubu ni ubwo mu rukurikirane los rw'ubutumwa bw'amabanga ya ari todos bwo están bwose sacados o la mayoría turiko turabuzana para irlos viendo bumwe en muri esta bwo serie que estamos kugira ngo tugere estudiando. turabona Pero runo quiero leer este rukurikirane rw'ubutumwa extracto, turiko turiga ariko pequeña nashaka porción kubasomera aquí, dice, uno murongo de mugufi este ngaha mensaje. w'ubu butumwa Dice, la ahavuga venida ngo del Hijo del Hombre yavuze ngo para el kuza día k'umwana postrero w'umuntu es ku el munsi wa evento nyuma más nico kintu importante gikomeye de todos cane los grandes eventos mu que bintu estarán bikomakomeye sucediendo en el bizoba día biriko postrero. biraba ku munsi wa Por eso nyuma es tan ico importante gituma ari ingirakamaro conocer cane el kumenya misterio de la ibanga venida del Hijo del ry'ukuza Hombre k'umwana w'umuntu con sus ángeles azananye en el n'abamarayika occidente. biwe Porque iburengerazuba kuko de su segunda venida kukuza depende kwiwe kwa la kabiri ukuza kwiwe kwa resurrección de los kabiri niko muertos en
kuzotuma haba umuzuko w'abapfuye bizera Kristo hamwe no guhindurwa kwa twebwe bakiri bazima, kandi niko kuzotuma haba umuhamagaro no kwegeranywa ko batonejwe n'Imana bose abazohamagarwa n'ijuru renga ry'inzamba begeranywe ku munsi wa nyuma. Hari n'akandi gace ko mu butumwa nyene haravuga ngo rero turashobora kubona yuko nk'uko Imana yarungitse marayika wayo inkingi y'umuriro, marayika w'isezerano mu isezerano rya kera mu bukozi bwa Mose, kugira ngo harokogwe ubwoko bw'Abaheburayo muri iki gihe ca nyuma. Naho mwitegereze, Yesu Kristo azorungika marayika wiwe ntumwa, kandi ku bwa marayika wiwe ntumwa hazoba hari Yesu Kristo muri mpwemu yera agaragaye, kandi hazoba hari n'abamarayika bakuru Gaburiyeli na Mikaheli bakora ku bw'ineza ya Yesu Kristo agaragariye muri marayika wiwe ntumwa. Abantu bamwe ntibazotahura impamvu ubukozi bwa marayika w'umwami Yesu Kristo buzogira intsinzi nyinshi kuri uno mubumbe w'isi, ariko nuko buzoba bushigikiwe n'Imana irungitse abamarayika bayo bakuru Mikaheli na Gaburiyeli hamwe n'ingabo zabo zo mu ijuru. Ico gituma ivyanditswe bitubwira yuko mu gihe c'iherezo hazohaguruka umumarayika mukuru Gaburiyeli. Umumarayika mukuru Gaburiyeli azokwigaragaza ngaha ku isi ku bw'ineza y'ubukozi bwa mpwemu yera biciye muri marayika ntumwa w'umwami Yesu Kristo, aho buzoba buriko burakogwa ubukozi bwa Mose mu ncuro ya kabiri, ubukozi bwa Eliya mu ncuro ya gatanu, n'ubukozi bwa Yesu mu ncuro ya kabiri. Kandi iryo nibanga rikomeye cane dukuza ko umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe, kandi byose bazoshobora kubirabisha kubishira kuri marayika w'umwami Yesu Kristo, ko byose bishikirizwa ngaho. Kandi yego byose bishikirizwaho, ariko hariho igice kizoshikirizwa, mwiyumvire, igice kizoshitswa nyuma yuko wazoba yamaze kugenda. Kandi uko nako nuko kugaragara ko ubukozi bwa Mose n'ubwa Eliya aribwo atashikije igihe yari akiri ngaha ku mwombe w'isi, kuko iki gice c'ubu bukozi bw'ino myelayo ibiri, ubwo mwendata Branamu mu bice byinshi mu gitabo c'imirongo yatubwiye yuko buzoba buri mu guhwa kwa gatatu mu gushitswa kw'iyerekwa ry'ihema, kandi ivyo bifitaniye isano n'umuzuko hamwe no kunyakugwa. Kandi vyongeye n'umuhamagaro w'ibihumbi 144, ivyo byose biba imbere y'uko hatangura akaboro gakomeye. We ntiyashobora guhishura iryo banga mu mwuzuro, nk'akarorero ubutumwa yavugiye muri California, aho yavuze yuko tuzoba turiko turabona. We ngaho yaduhaye umuco mukeyi cane, kandi we yaratubwiye aratubwira ko tuzoba turiko turabona imbere gato nabwo bukozi Imana izobushira mu muntu umwe, ubwa Yesu mu muntu umwe, ubwa Mose mu bundi, ubwa Eliya mu bundi, canke ubwo bwose uko ari butateka bushira mu muntu umwe. Avuga ngo reka tubigeze ngaho, ariko mwumve ingeri Imana yanyegeje iryo banga kugira ngo bityo ntihaduke abigana ntibatangure kuvuga atoya jewe ndi naka canke ndi naka. Ivyo yarabiretse kugira ngo bizoshitswe mu gushitswa kw'iyerekwa ry'ihema rinini Karupa Cathedral, aho Imana aho izobiri kirashitsa ukuza kwayo mu mwuzuro. Kandi kimwe mu bintu yariko arakora biciye muri ino myaka yose, cabaye nk'akarorero iri bwirizwa ry'ifunguro ryera, ingaburo yera. Murabe ikintu ngaha c'ingirakamaro cane mu Bikorinto ba mbere igice ca 11 umurongo. Reka tuhasome duhereye ku murongo wa 23 kugeza ku 26. Haravuga ngo kuko ico nahawe n'umwami wacu arico nabashikirije namwe, yuko umwami Yesu mw'ijoro yaguzwemwo yabiriye umutsima akawushimira Imana akawumanyagura akavuga ati uyu n'umubiri wanje ubatangiwe, murahora mugira mutya kugira ngo kibe icibutso canje. N'igikombe kigenza atyo, bahejeje kurya arababwira ati iki gikombe ni isezerano risha ryo mu maraso yanje, murahora mugira mutya uko muzonywako
kugira ngo kibe icibutso canje uko murya uwo mutsima canke uko munywera kuri ico gikombe muba mumenyekanisha urupfu rw'umwami wacu kugeza aho azozira. Aca yandika ngo kugeza kukuza kwa kabiri kwa Kristo. Kandi murabona ko ivyo byageze igihe runaka aho we yaretse kugira ivyo bikorane byaba umubatizo, guhamagara abantu ku gicaniro muri iki gice, muri ino ntambuko guhamagara abantu ku gicaniro kugira ngo bakire umwami, ubatizo mu mazi, ingaburo yera no kozanya ibirenge. We yaraheraheje iyo ntambuko kuko murabona yuko ivyo Yesu yari yabivuze yuko bizokorwa kugeza igihe azozira. Kandi nabavuze ngo kugeza aho azozira, nuko rero muri ico gihe Imana yari kwirashitsa mu mwuzuro ukuza kwayo, ariko kwasezeranijwe n'Imana biciye mu bavugishwa nayo, kandi cane cane ndetse no mu buryo bufoboye biciye muri Reverend William Branham, aho yavuga kandi agasigura kandi agatanga guhishurirwa, agahishura kugeza aho Imana yamwemereye kugeza yuko ukuza k'umwana w'umuntu azozananye n'abamarayika biwe, kandi umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe byategerezwa kuba byuzuye, bikwiye byuzuye ngaha ku mumbe w'isi. Mwibuke yuko bitangura igihe yavuka kugeza hageze igihe aho Imana imukoresha, igakoreshwa mu w'inyama kugira ngo ishitse ico yateguye uhereye kuva isi itararemwa, kugira ngo ishitse impamvu Imana yarungitse uwo muntu. Turiko turavuga ku gice c'intumwa z'Imana, kandi ukuza k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe. Murabe iri bwirizwa ry'ingaburo yera ryashikijwe kugeza ahantu runaka. Ivyo bisobanura ko ukuza k'umwami kwari kwashikirijwe ngaho mu mwuzuro. Ni ukuvuga ngo yashikije ukuza k'umwana w'umuntu ashitsa hamwe n'abamarayika biwe. Ntidukwiye gutandukanya ivyo bintu bibiri, ukuza kwa kabiri k'umwami n'ukuza k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe. kandi iryo nibanga mw'ihema rinini Karpa Cathedral ryamye rihishurwa igihe cose, rigenda rihishurwa cane kugira ngo dushobore gutahurira ibanga rikomeye cane ry'ukuza k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe. Ibanga rye kimatanije c'indwi kiriko kirahishurwa ku mugaragaro. Nimwumve ico tubwira mu butumwa urugo rwo muri kazoza ku rupapuro, agace gatoyi kari ngaha. we yariko arasenga, ariko arasozera, ariko muri iri sengesho nyene we hanyuma y'isengesho yaciye atangura kuririmba indirimbo. Aravuga agace kamwe kavuga ngo mbega ingene azoba ari umunezero igihe nzobona umukiza wanje muri ico gisagara ciza c'izahabu. Aca yandika ngo turi izahabu ziramuye, ibingira rizobana n'umwagazi w'intama, n'ingwe izoryamana n'umwagazi w'impene, n'inyana n'umugunza w'intambwe n'ishuri ishishe bizobana, kandi umwana mutoya niwe azobishorera. Aca yandika ngo hamwe na Mose na Eliya. Mbega ninde Imana izorongorera abantu bayo muri iki gihe ca nyuma? Izobarongorera muri buno bukozi bwayo, buno bukozi bwa Mose na Eliya, baberekeza muri ino nganje y'ubwiza y'imyaka 1000. Murabe kimwe mu bikorwa vy'ubu bukozi.
Nos dice también kandi turabwirwa en el mensaje mu butumwa el pie ante la presencia del Hijo del Hombre kuba uhagaze en el fin imbere yo del siglo, kugaragara k'umwana w'umuntu predicado ku iherezo el 4 de ry'ibihe mayo de bwavuzwe itariki 4 z'ukwa 1997 gatanu mu 1997 aquí en Calley, Puerto ngaha Calley, Rico. Puerto Rico Dice, yaravuze ahora ati yo no rero les digo que todas las sindababwiye personas yuko aceptarán abantu la venida bose del Hijo del bazokwemera Hombre kuza con sus k'umwana ángeles, w'umuntu azananye sino que n'abamarayika les biwe digo que habrá ariko ndababwiye una lucha. yuko hazoba urugamba Una lucha como siempre urugamba hubo una nk'uko lucha en el rwamye pasado, nk'uko cuando hamye haba Dios urugamba envió un muri profeta kahise dispensacional. igihe imana yabirungitse umuvugishwa Siempre hubo w'ikiringo una lucha. buri gihe Aún en la hamye haba primera urugamba venida de Cristo ndetse no mu hubo kuza una kwa mbere lucha. kwa kristo Y harabaye muchos urugamba líderes religiosos se kandi levantaron abakuru en contra b'amadini de benshi Jesús. barahagurutse Los bagwanya mismos que yesu estaban esperando la abo venida nyene del baba Mesías, barindiriye ukuza la kwa venida de mesiya Cristo. ukuza kwa kristo Muchos de ellos, abenshi la muri bo mayoría se levantaron en abenshi contra de barahagurutse Jesús bagwanya y dijeron yesu que era bavuga Belzebú, yuko ari que era el yezebeli príncipe de los bavuga demonios, yuko ari y que umukuru wa tenía madayimoni kandi ko ari que era un umudayimoni loco, ko y yari que estaba umusazi quebrantando la ley. kandi ko yariko Y le ahonyanga decían, ibyagezwe no reinará barababwira este bati sobre uyo nosotros. ntazotuganza Ahora, rero entre los gentiles mu habrá banyamahanga una lucha naho paralela hazoba a la urugamba lucha de la rusa na primera rwa rugamba venida rwaba de mu kuza Cristo. kwa mbere kwa Y kristo habrá líderes kandi religiosos hazoba del cristianismo abakuru b'amadini que bo se mu iyobokamana levantarán en ry'abakristo contra de la venida del bazohaguruka Hijo del barwanya Hombre kuza con k'umwana sus w'umuntu ángeles. azananye n'abamarayika Porque biwe no la comprenderán. kuko Pero batazobitahura fíjense ariko nimwiyumvire ingene cómo Dios imana nos dice aquí a través de Reverendo itubwira William ngaha Branham biciye muri revera William Branham que ko sí hay un grupo hazobaho umugwi que se umugwi vería porque uzobibona kuko tenemos esa representación. dufise ico kiduhagarariye ku rupapuro rwa 37 mu butumwa nyene bwitwa urugo rwo muri kazoza haravuga ngo murabe nyuma y'umubatizo wo mu muriro w'isi utuntu twose tuyiriko turazimangana iki cika ahantu heza habereye kugira ngo ijuru rize ribe ngaha ku isi ni rwa rugero rero rwo kwicarana hamwe na Kristo Yesu mu bibanza byo mu ijuru iba yavuye muri uwo mwanda nk'uko wa mugore yari ameze kugeza ubwo yabaye uturemangingo tugaragaje tw'Imana ubu rero turi abana b'Imana si uko tuzobaba ahubwo turi uturemangingo tw'ivyumviro vy'Imana murabona ivyumviro vy'Imana aca yandika ngo uturemangingo tw'ivyumviro vy'Imana rero uravuga uti ni sawa ati wiyumvire wa muherezi mbega we ntiyari umwana w'Imana yarerekanye yuko atari we aca yandika ngo yarabyerekanye mbega niko atashoboye kumenya yaravuze ngo izere Bibiliya nibyo ariko ntiyashoboye kumenya ijambo rigaragajwe ry'iyo saha we gusa yari afise inyigisho zishingiye ku bwenge z'umugwi runaka yari yarabayemwo imbere yiwe acandika ngo inyigisho zishingiye ku bwenge kandi nibyo uyu munsi murabona ndazi yuko ivyo bikomeye ariko n'ukuri ijambo ryari riri ngaho nk'uko ryari ryavuzwe neza neza kuri uwo munsi kandi we ariko yamara yari umunyabwenge nubwo yari umuntu yarazwi ariko ntiyashoboye kumumenya kubera iki kuko ntacyo bitwaye nubwo yari umunyabwenge gute ikintu nk'icyo ntiyari afise icyari kimuhagarariye cyerekana yuko yari yaratoranijwe n'abatoranijwe gusa nibo bazomumenya bonyene gusa nibo bonyene bazomumenya urabona mbega ni bande bazotahura abazozirikana bakamenya ibanga ryo kuza ko mwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe nabo batoranijwe kera abo bafise ikibahagarariye hariya mu buringanire bwa gatandatu ico kibahagarariye cavuye mu buringanire bw'indwi kuko twavuye mwiga teofani ikomeye kandi ushobora kubikora gusa kuko wiyumvira vyerekana ugutoranwa kera kuko ufise ubugingo budashira igihe cose wategerezwa kuba uri gice c'Imana kuko niyo yonyene ihoraho murashobora kubibona murabibona orara vyiyumvire ko rero murabe ibintu biba mu kimpumbi gikomeye aca yandika ngo ikigereranyo canke ikiduhagarariye ikidushushanije mu buringanire bw'indwi yanditse ngo uburinganire ndwi mu buringanire bw'indwi kandi abo batonejwe n'Imana nibo muri iki gihe ca nyuma bazoba bariko baratahura
batahura ukuza k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe, kuko barafise ico kibahagarariye hariya mu buringanire bw'indwi, arico kiri mu buringanire bwa gatandatu. Igihe twakira ugushitswa ko kuza kwa mbere kwa Kristo, turagutahura turakwakira. Uko niko bizoba mu mubiri uhoraho uhawe ubwiza tuzoronka, kandi turiko turatahura, turiko turakira ugushitswa ko kuza k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe. Mu yandi majambo, ivyo bizoduha ukwizera ko kunyakugwa, ukwizera kuduhesha guhindurwa, bizoduha ono mubiri uhoraho uhawe ubwiza. Kugira ngo dusozere, reka dusome ngaha nyene mu butumwa urupapuro rwa 20, urupapuro rwa 24 na 25, haravuga ngo ese hoba muri mwebwe ivyiyumviro vyari biri muri Kristo? Ese hoba muri mwebwe ivyiyumviro vyari biri muri Kristo? Murabe, nuko rero si ivyiyumviro vyawe, ni ivyiyumviro vyiwe biciye muri wewe, kandi ntuburi kuragaragaza amajambo yawe, ntuburi kuravuga amajambo yawe, uburi kuravuga amajambo yiwe. Aca yandika ngo agaragaza amajambo yiwe biciye muri wewe, nkuko bene data benshi bitiranya ukusigura indimi n'ibindi. Murabona bavuga yuko atari byo, ntibazi yuko uwo ari Satani. Mwe muravuga muti mwitongo ry'Imana, gusa murindire kugeza ubwo turangiza murabe yuko ari byo canke atari byo. Ugwamvu hamwe n'ingano byose bikurira mu ndimi rimwe, byose bibeshwaho n'izuba rimwe hamwe n'imvura imwe. Murabona, ariko iyo haza kuba umwe muri mwebwe ari umuvugishwa n'Imana, jewe umwami namuvugisha, kandi ico avuze gishikijwe nuko uwaba ari jewe, kubera ko ataba ariko aravuga ivyiwe, aba ariko aravuga ivyiyumviro vyanje. Ivyiyumviro vyanje nivyo bintu bitegerezwa kuba, nkoresha akanwa kiwe kugira ngo ndabigaragaze. Hanyuma murabe ingene Imana ivuga ikaganiriza ibiremwa abantu, ivyiyumviro vyayo biciye mu kanwa k'ibikoresho vyayo. Aba ambasaderi bayo ngaha ku isi, abaserukizi bayo ngaha ku isi, kandi ivyo Imana yavuze bitegerezwa kuba. Ijuru n'isi bizorangira, ariko amajambo yanje ntaca azoba. Acandika ngo ivyiyumviro, ibintu bigaragajwe umubiri. Yesaya yaravuze ngo inkumi zosama inda. Ivyo vyari bikwiye, wazosama inda. Ivyo Imana yavuze irabikora, biciye mu bavugishwa bayo iramenyekanisha ukugaragara kwayo kose, kuko n'uturemangingo tw'ivyiyumviro vyayo bigaragajwe. Rero uwo mugore yari ngaho, umugore muto, we yari umwe muri ivyo vyiyumviro. Murabona aho hariho umuherezi ashushanya umuco. We yari yarabyize muri Bibiliya, yari yarize yuko Imana yari Imana, yarize ko ukwezwa ari ukuri, yarize ko hari ibyagezwe by'Imana, yari yabyigishijwe n'ubwenge. Acandika ngo inyigisho zishingiye ku bwenge, kandi yari yavukiye mu muryango we, yari umurewe, ariko yari yabimenye gusa biciye mu bwenge. Kandi igihe umuco w'isaha, murabe, we yari yabyigishijwe n'ivyari byarabaye, atari byari biriko biraba, ku byari byarabaye. Kandi igihe yabona ivyari biriko biraba, idini ryiwe nta na kimwe ryigeze ribivugako. Kubw'ivyo rero we ntiyari afise ikimuhagarariye, ni ukuvuga ngo ikimuhagarariye, niko yaciye yandika. Ariko ndetse kandi acayandika ngaho ngo yabyigishijwe n'ubwenge ivyari byarabaye, atari ivyari biriko biraba. Ariko umucunguzi yari ngaha ku isi muri ico gihe kugira ngo acungure ivyo vyiyumviro vy'Imana, kandi we yaravyakiriye, yaramwakiriye. No kuvuga uwo mugore yaramwakiriye. Murabe ingene muri ako kanya uwo mugore yari karavuga hano, wewe ego yarabyakiriye, yarabitahura, aratahura uwo yari we Yesu, kuko we yari afise ikimuhagarariye. Muri iki gihe naho abantu bose bazaba bariko baratahura umugambi w'Imana, ivyo Imana iriko ikorera mu ishengero ryayo, mu gushitswa kw'ivyo yavuze. Akanavugishwa Revera William Branham aho mw'ihema rinini Karpa Cathedrale,
hazoba hariko haravugirwa higishirizwa ibijanye n'inzavya ibyago inzamba hazoba ariko haratangiwe kwizera ko kunyakurwa n'ibindi ndetse namwe data mukundwa William So Santiago ariwe nawe nyene yatubwiye cyane mu buryo bwagutse kuri ano masezerano yose n'ubuvugishwa bw'Imana izobera irashikiriza hagati mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Abo bazoba bariko barabona ibyasezeranijwe kandi bakaba bariko barabibona n'amaso yabo bwite, bakaba bariko baravyakira, bakaba bariko barabitahura, bavyumva bitahura, nuko bafise ico kibahagarariye mu buringanire bw'indwi, uguserukirwa mu buringanire bw'indwi. Ico aya yari amajambo magufi y'intasho kuri uyu munsi kuri twebwe aho turiko turakwiza imyaka 3 mu ihema nini Carpa Cathedrale, kandi turashimira data wo mw'ijuru kuba yaraturungikiye marayika wiwe ntumwa ukuza k'umwana w'umuntu, ugushitswa kukuza kwe kwa kabiri mu mukundwa wacu inshuti William